Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere igenekerezo rya 25 ntwarante 2024. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe hama ukaja urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'umutekano, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu kumwe n'ibindi bisata bitandukanye. Ano makuru y'aka kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: ugushurashuza abana bakiri bato ku nguvu biguma vyisubiriza mu ntara ya Rumonge. Mu ntango z'iyindwi turangije, umwigeme w'umuyabaga w'imyaka 14 yarafashwe ku nguvu ku mutumba Rutumo, zone Minago muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Uwakoze ico caha yahagaritswe n'igipolisi mu kigo Humura co ku Mutambara muri iyo ntara nyene, aho uwo yasambanijwe yaciye ajanwa kugira ngo avurwe. Bavuga ko hari benshi bamaze gukorerwa ayo mabi bamaze kwakirwa. Bamwe mu bakorewe ayo mabi bafise munsi y'imyaka 5. Ibiriko biraba birateye impungenge abanyagihugu. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi Mugina baragabishwa ko bazofatirwa ibihano. Ni mu ntara ya Cibitoke n'ubundi nyene. Haraheze iminsi buramatari w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi yaragirishije inama y'umutekano abajejwe intwaro muri komine Mugina. Harabaye ukutumvikana ku rudandazwa rwa magendo rukorwa mu Rwanda n'abo muri iyo komine. Buramatari aragabisha ko hazohana bikomeye abarongoye. Muri iyo nama buramatari wa Cibitoke ntiyariye umunwa mu kwagiriza abajejwe intwaro kuba bafise uruhara mu rudandazwa rwo mu kinywabi n'u Rwanda. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyuma y'ifatwa rya Rwindi ingabo 9 zo muri FARDC zahamagawe i Kinshasa kwisigura. Intwazangabo zitari munsi ya 10 zo mu gisirikare ca Kongo zarahamagawe i Kinshasa n'ibiro bikuru vy'intwaramiheto inyuma yaho M23 ifatiye ibirindiro bikuru vya Rwindi muri teritwari ya Rucuru muri Nord Kivu mu buseruko bwa RDC. N'uwurongoye ibiro bikuru vy'intwaramiheto za Kongo General Christian Ciwewe Songesa niwe yabatumye ko izo ntwazangabo 8 abicishije mu butumwa bwa Telegrame bwadushikiriye. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido. Nayo mu yandi makuru kandi ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko induta mw'ikambi y'indari impunzi mu gihugu ca Tanzania ubuzima bw'umukuru w'igisagara bugeramiwe. Iyo ndongozi izira ivyo yashikirije ku biguma bisabwa ku bijanye no gutahuka kw'impunzi z'abarundi zibona ko ari agahato. Izo mpunzi zirafise ubwoba ku mutekano wiwe kuko atakirara mu nzu yiwe. Vyose vyatanguye kuri uwo wa kane ku kibuga co muri zone ya mbere. Abakozi ba HCR n'abajejwe intwaro mw'ikambi bari bahuye kugira ngo bahimirize impunzi z'abarundi guhunguka ku bushake, ariko abo biraba babona ko ari ku nguvu. Ubwo nyene umukuru w'igisagara ca 17 muri zone ya mbere yarerekanye amakenga afise aranabaza ibibazo bitandukanye. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanyi mu buryo bw'idonido. Sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko mu ntara ya Rumonge ugushurashuza abana bakiri bato ku nguvu biguma vyisubiriza. Mu ntango z'iyindwi turangije umwigeme w'umuyabaga w'imyaka 14 yarafashwe ku nguvu ku mutumba Rutumo zone Minago muri komine n'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Uwakoze ico caha yarahagaritswe n'igipolisi mu kigo Humura co ku Mutambara muri iyo ntara nyene, aho uwo yasambanijwe yaciye ajanwa kugira ngo avurwe.
bavuga ko hari benshi bamaze gukorerwa ayo mabi bamaze kwakirwa. Bamwe mu bakorewe ayo mabi bafise munsi y'imyaka 5. Ibiriko biraba birateye impungenge abanyagihugu. Uwakoze ubwo bubisha buheruka yaramenyekanye aca arahagarikwa. Ni umuyabaga w'imyaka 21 wo ku mutumba umwe n'uwakorewe ayo mabi. Amenyekanye uwo muyabaga yaciye ahagarikwa ubwo nyene harajanwa muri komisariya y'igipolisi ca Rumonge. Dosiye yiwe iriko irakorwa. Uko akaba ariko amasoko mu ntwaro no mu gipolisi mu Rumonge yemeza. Uwakorewe iryo hohoterwa w'imyaka 14 yarajanywe mu bitaro vy'Imagara kugira ngo avurwe indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka imbere yo kujanwa mu kigo Humura co ku Mutambara kijejwe gukurikirana abakorewe amabi. Amasoko mu buvuzi muri ico kigo akaba avuga ati ntiduhengeshanya kwakira abasambanijwe ku nguvu harimwo n'abana bafise munsi y'imyaka 5. Birateye impungenge ivyo tubona muri iyi minsi. Abana badashikana imyaka 5 basambanywa ku nguvu. Uko akaba ariko amasoko yacu yiyamiriza gukurikiranwa n'ubutungane. Abavyeyi b'abakorewe ayo mabi kenshi bisanga badashobora guhangana n'abakora ubwo busambanyi. Akenshi turabura uburyo bwo kuriha uwubafasha kuburana. Rimwe na rimwe ugasanga ababikora ni abakomeye mu vy'ubutunzi canke mu vya politike, badutegeka kubumvikanisha canke bakadutera ubwoba ko bazotwica. Biragoye. Niko abo mu miryango y'abakorewe amabi bagaragaza umubabaro. Ku bw'amasoko mu butungane, amadosiye menshi ajanye no gufata ku nguvu ariko arakorwa, ariko menshi muri yo arikwega kubera ukutanganya inguvu hagati y'abakorerwa amabi hamwe n'abayakora. Niko ayo masoko yemeza. Ivyo gufata ku nguvu abakiri bato mu ntara ya Rumonge biraraje ishinga amashirahamwe ajejwe gukingira agateka k'abana asaba ko hofatwa ingingo ruhasha n'ibihano bikomeye mu ntumbero yo gutuza ico kibi. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Cibitoke n'ubundi abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi Mugina bariko baragabishwa ko bazofatirwa ibihano. Haraheze iminsi buramatari w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi yaragirishije inama y'umutekano abajejwe intwaro muri komine Mugina. Harabaye ukutumvikana ku rudandazwa rwa magendo rukorwa mu Rwanda n'abo muri iyo komine. Buramatari aragabisha ko hazohana bikomeye abarongoye. Muri iyo nama buramatari wa Cibitoke ntiyariye umunwa mu kwagiriza abajejwe intwaro kuba bafise uruhara mu rudandazwa rwo mu kinywabi n'u Rwanda. Ntibishoboka gukora urudandazwa n'abo hakurya hatabayemwo uruhara rw'abajejwe intwaro ngaha. Umuntu wese abifisemwo uruhara ni umwansi w'u Burundi. Ntimuzi ivyo murimwo. Uwuzofatwa azohanwa vy'akarorero ndabagabishije. Uko akaba ariko Kareme Bizoza yashikirije. Indongozi mu ntwaro zozo zamenyesheje ko zitahari ku busa. Turaterwa ubwoba ko dushobora kwicwa n'abakora urwo rudandazwa rwa magendo birakomeye. Turasaba ahubwo kuhashika no gutsimbataza umutekano ngaha, kandi nta bidandazwa bizosubira guhanahanwa biciye ku ruzi Ruhwa rugabura u Burundi n'u Rwanda ku ruhande rwa Cibitoke. Abatowe mu ntwaro ariko ntibadomye urutoke ku bakora urwo rudandazwa rwa magendo. Imbibe zo hasi hagati y'u Burundi n'u Rwanda zarugawe n'u Burundi ku wa 11/0 umwaka w'2024. Ubutegetsi bwa Gitega bwagiriza Kigali guha indaro no gushigikira umurwi w'abagwanyi Red Tabara wagize ibitero vyinshi ku butaka bw'u Burundi muri aya mezi 3. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nonyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inyuma y'ifatwa rya Rwindi, intwazangabo 9 zo muri FARDC zahamagawe i Kinshasa kwisigura. Intwazangabo zitari munsi ya 10 zo mu gisirikare ca Kongo zarahamagawe i Kinshasa n'ibiro bikuru vy'intwaramiheto inyuma yaho M23 ifatiye ibirindiro bikuru vya Rwindi muri teritwari ya Rucuru muri Nord Kivu mu buseruko bwa RDC. N'uwurongoye ibiro bikuru vy'intwaramiheto za Kongo, General Christian Ciwewe Songesa, niwe yabatumye ko izo ntwazangabo 8 abicishije mu butumwa bwa Telegrame bwadushikiriye. Muri izo ntwazangabo zatumwe ko harimo General Major Chiko
Citambwe yari amaze umwanya muto cane agenywe kuba umurongozi w'ibikorwa vya gisirikare kw'ibarabara rya Rwindi ndetse na General de Brigade Arthur arongoye ikambi ya 32 ijejwe gutabara vyihuse. Abo bose batumweko i Kinshasa kugira ngo bisigure kw'ifatwa rya Rwindi. Bivuye ku mugwi w'amatohoza kw'ifatwa rya Rwindi, mureke vyose muze kwisigura i Kinshasa. Uko akaba ariko vyanditswe mw'ikete ribahamagara. Intahe nyinshi z'amashirahamwe yigenga zerekana ko Rwindi yafashwe ata ntambara zibaye inyuma y'uguhunga kw'igisirikare ca Kongo. Rwindi ni igice gikomeye kiri hagati muri parike ya Virunga, niyo ifatanya Nord Kivu na Sud Kivu, ikaba iri hagati y'amabarabara Kiwanja Mabenga werekeza mu bumanuko n'ibarabara rya Kibirizi Kikuku werekeza mu buraruko, hamwe n'agace ka Vicumbi mu nkengera y'ikiyaga Edouard. Amasoko yacu yemeza ko intwazangabo za FARDC zoba zaragize uruhara mw'ifatwa ry'igisagara kiri ku nkengera y'ikiyaga ca Vicumbi na Rwindi. Rimwe mu masoko yaho nyene ryemeza ko imbere yo gufata ico gisagara, zone ya Rwindi yarimwo ikirindiro catunganya ibikorwa vya gisirikare mu masheferi ya Bwito muri teritwari ya Bwito muri teritwari ya Rucuru gushika Imweso hamwe no mu bindi bice vyinshi bihegereye. Muri ico gisagara nyene ibirindiro vya MONUSCO biracari muri ico gice ca teritwari ya Rucuru gikikuje teritwari ya Rubero werekeza muri Nord Kivu. Nubwo biruko ariko ingabo za Kongo zemeza ko vyose biriko birakorwa kugira ngo zisubire kwigarurira ico kirindiro. Ingabo za Kongo zirabandanya ibitero ku bice vya Vicumbi ndetse na Rwindi, nubwo hari ibiriko biraba mu gice c'ubuseruko bw'igihugu. Tuzotsinda umwanzi kandi tumutuze. Uko akaba ariko vyemezwa na Kapitene Anthony Muwarushayi, umuvugizi w'ibikorwa vya gisirikare Sokora ya mbere. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.